Yesu n'umwami. Igice c'ijana na 27 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Niwibuka ushime ko yakwizeye muri babandi bose akugira urongoye ikintu runaka. Mbega niwe wenyine wari uhari kubera ko utomushima? Mbega kubera iki yagutuye muri babandi bose abona ko yoguha wa muduga, abona ko yokugirira gutya na kuriya? Mbega niho kwibuka ugashima? Niwe bugushime. Ngenda gusengere uwe byanse ko ushima. Ucibona amadeni menshi yabo woshimira, ariko ideni rya mbere umuntu wa mbere ukwiye gushimira nuhoraho, kuko ivyo akora ni vyiza kandi ivyo yagukoreye ni vyinshi cyane, kandi ariteguye kubwira n'ibindi, ariko arindiriye kushima kugira ngo akore ibindi bishasha, kuko tuva mu bwiza tuja mu bundi. Yamakora bishasha bishasha bishasha. Tuva mu Kamenge tuja mu bwiza, cyangwa tuva mu bwiza tuja mu Kamenge. Akamenge ni Kirundi, akamenge n'akantu kera cyane, keza, kera gose. Abantu batazi Kirundi neza cyane ntibashobora kukamenya. Mugaba akamenge n'akantu keza, ni Kirundi, n'akantu keza kera. Uva mu bwiza uja mu Kamenge, cyangwa ukava mu Kamenge uja mu bwiza. Chungira tutigeza kuca mu Ngagara cyangwa mu Kigobe. Ariko yama yakugiriye neza, agukura muri ako Kamenge ikagushira mu bwiza, cyangwa kura mu bwiza ikagushira muri ako Kamenge. Yamikugirira neza ikaguhindurira, uno munsi ikakugirira iki, ejo ikakugirira iki, ijya ejo ikakugirira ikindi kintu ciza. Nubwo ibibazo bitabura, mugabe ibyiza byo yamibigira ku munsi ku munsi. Ariko ngira nkubwire ni wibuka ushime. Numara gushima, hari ikindi gishasha agiye gukora, avuga uti amena. Kutavyumva. Nuheza gushima, hari ikindi gishasha agomba kore. Azibiwe nuko utaravuga uturakoze, azibiwe nuko utarashima ku vya mbere, arindiye numara gushima ku vya mbere maze gukora ikindi kintu gishasha. Kandi namara kugikora, abazovyumva bazohimbaza Imana bayitazire. Niba mara kumva ico ora kubikiye, bazomenya ko ufise Imana kweli. Niba mara kubona ico Imana ikoze, bazohimbaza Imana. Nushime ku vya mbere maze ibindi navyo bize. Vya bindi vya mbere bibise ibindi. Nico kimwe no gutanga. Urazi ko gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Ivya mbere ubifise nutabitanga cyangwa ubikuremo, muri rya saho hatigeza kuzamo ibindi, nihazi ibindi, kuko ibindi nibiba bitaravamo. Reka dusenge. Ngira nsengera umuntu wese asanze atashimye, Imana imugirire neza, imuhe gushima, kandi imuhe gushima bikwiriye kandi bibereye. Reka dusenge. Papa ugira neza, uri Imana nziza, uri Imana igororotse, ugira neza bukira bugaca, ugirira neza abeza n'ababi, ugirira neza abantu bose, ariko abagushimira ni bake. Abavuga bati urakoze ni bake. Abavuga bati reka negera uhoraho ndamuhimbaze ndamutazira ni bake. Yesu, tugeze mu mwanya mwiza Papa, uko tugira tukubwire duti urakoze kuvyo wadukoreye vyose.
utubabarire ku kintu cyose wakoze tutagushimiyeho. Ndakweretse mu uyu mwene data aratahuye neza ko atagushimiye, aratahuye neza ko hari wundi mwene data yamugiriye neza atashimiye. Papa numuharire maze ivyakahise byose birengane, umuharire byose utamuharuriye, maze kuva no munsi atangure gushasha, atangure gushima, atangure guhembaza, atangure gutazira, atangure gutahura icyo ukora, atangure gutahura ivyo wakoze, atangure kubona agaciro k'icyo wakoze. Hari kindi gihe adatahura ivyo wakoze, hari kindi gihe ataha agaciro icyo wakoze. Papa numugirire neza, ndazi kuza kubikora, ndazi kandi ko wumvise amasengesho yanje, ni mu izina rya ugera Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.